Allo. Uyu ni Mme Jo ngiye gusubira guhura kandi. Ndaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi. Amerika, Europe, Asie, Australia, Afrique, East Africa. Mu Burundi hano hose ari umuntu wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga yumva ururimi rw'ikirundi, Imuhira Media yongeye gusubira kubaramutsa. Ndaramukije abafana bose ba Imuhira Media, nkaramutsa n'amamedia yose y'u Burundi. Ego ati uno munsi rero Mme Jo yongeye kubazanira iki? Wow, mwe mugume munkurikirana gusa. Uno munsi navyutse nagiye kubarondera baba diaspora nababuze n'ubuguma nzunguruka mu ibarabara ngira turateba duhure kugira ndababaze ibibazo bimwe nababuze n'ukuri bibereye gukora nk'ibimashini bari mu biro abandi bari hehe ntumbazi bariko baraca ifaranga kubera abadiaspora barakora cyane gose ntibafyina kubera ibi bihugu vyacu udakoze birakugora cyane. Utegereza gukora, utegereza gutanga ingufu. Ego ndiko ndabarondera kweri, reka nizere ko mpava ndabaronka. Abadiaspora muri he aho nabaronde no mwibarabara nta nuwo duhura bose bibereye ku majob, mugabo nzotsinda ndabacakira ndabazanire muze murumviriza uburyo babayeho muri ibi bihugu. Ego tuzotsinda duhura nimugire ikibazo. Mugabo anatanda rero ndagomba kuba ndivuga jewe nyene Mme Jo. Nagomba kuba ndivuga, reka mwumviriza kano kazi kimwe tugasangire nanje. Ati rero Mme Jo ninde? Mme Jo mu buzima bwa misi yose, apana ubuzima bwo ngaha muri iki gihugu asavye indaro, oya ubuzima bwa misi yose je nahisemwo kugira kariyeri y'uburimyi, ubworozi, ubudandaji. Nivyo nahisemwo kariyeri comme carrière. Kubera iki? Kuko ni ikintu narazwe mu muryango. Abavyeyi banje babiri, umwe yari umukozi wa leta, undi nawe yari umurimyi. Mama wanje umurimyi yabikuye ku basogokuru na basogokuruza, sogokuruza ebana sinzaho umva niragi. Sogokuruza wa sogokuruza yararaze iragi, umusogokuruza undi nawe aragiragi, bagenda bararagana iragi gushika kuri Mme Jo. Nanje cyane yemeza kuba umurimyi nkuko abarundi twese turabarimyi. Imbere ya colonisation abarundi bose barabarimyi, abarundi bose barabarimyi. Mugabo un certain moment hariyo periode batwenga abarimyi bakavuga ngo n'abapaysan ngo ntibize. Ugiye no mu ishuri ukaza wumva bakubwiye ngo wowe ngo mu ishuri ko birakunanira, ngo iherezo ryawe ngo nukuba umupaysan ngo ukaja kurima. Urumva baratwatse agaciro kacu twebwe abarimyi n'aborozi. Gushika naho tugira complexe. Hari igihe ndi umwana mutonya umenga ufise umumama w'umurimyi cyangwa umupapa w'umurimyi wamenga nta valeur ufise muri societe. Ivyo bintu rero byarantera complexe cyane gose. Numva yo mama wanje neravuga ko mama wanje ari umurimyi barantwenga, abandi bose abavyeyi n'aba intellectuel bakoraha. Mugabo certain moment nasanze abantu bihenda. Par contre abarimyi barafise valeur idasanzwe kuko nibo bafise economie de base. Nimumbwire umuntu mu buzima abaho adafungura, mumunyereke niho canemera yuko yaba abantu badafungura niho nabona ko abarimyi batagira valeur. Ego camitamwo kugarda uwo mwuga w'abarimyi. Nanje uburende umurimyikazi. Ubu rero turafise valeur vraiment. Nico gituma
ngomba kugira kariyeri y'uburimyi, hama Imana ingiriye neza ikangirira ubuntu tuzoza kurima. Yego tuzoza kurima mu gihugu c'amavukiro, turime kamana yanje, turime kuko ni donc rero niwe Mme Jo niyo kariyeri yiwe. Numva rero ko ndi umurimyikazi. Yego nguma naprena, nguma ndabirondera, nguma nza ndaraba abafermier bo ngaho ingene barima, nza ndatrisha barima gute, hama nanje kugira umunsi umwe ndose une occasion nze ndabipratique mu gihugu cyacu c'amavukiro kugira tuze turime twimbure. Kandi si kera vraiment, je te jure si kera, vuba ndinjira vuba natangura gupratique. Nubu naratanguye buhoro buhoro nza ndapratique utuntu duke mugabo sete mu mandazi ko nzopratika vyinshi biteye igomwe. Yego n'abadiaspora bikunda, hariho n'abandi bafise n'amaproje ahubwo muzobashigikire, barafise proje ngo yisuka ya kijambere kwigisha abantu gukoresha la technologie. Bientôt nabo nyene bazogira ico batubwiye, muze mubashigikire vraiment kuko ni carrière nziza cyane, ni kariyeri nziza y'uburimyi n'ubworozi. Ego iyo niwe Mme Jo. Reka turumviriza akaziki. Badiaspora murihe? Nguma ndondera nabuze n'umudiaspora n'umwe. Sorry vraiment, sorry. Nguma ndondera abadiaspora b'abarundi. Yego ngenda bavugisha, ariko bientôt Imuhira Media izokuza irakora ibiganiro n'abadiaspora bose bo kwisi yose, abadiaspora bakure n'abadiaspora banyegereye. Turaganira kugira mumenye ubuzima babayemwo, ego ivyumviro bitandukanye, ivyo barota mu gihugu, nukuvuga projet d'avenir dans notre pays. Uburundi barafise indoto cyane, turizera ko umunsi umwe izo ndoto zabo bazozishikana mu gihugu tukiteza imbere twenyene. Ego baca umugani mu Kirundi ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Nukuri sindabahenda, umaze gusohoka igihugu ntihabura ibintu 2 bitatu wiga vy'ubumenyi mu vyo usanzwe utazi. Abadiaspora burya baramenye ibintu byinshi, hariyo abavyize mu ishuri, hariyo abavyize techniquement, hariyo ababipratika gutyo bakabimenya, hariyo abarondera ubushakashatsi. Niyo mpamvu benshi bariko barota, benshi baripanga bakavuga ati muri kazoza kacu tuzoteza imbere igihugu cacu, tugiteza imbere tuzogiteza imbere réellement. Yego ni muri ivyo biganiro turaganira, hama hariyo abafise impano zitandukanye bo muri diaspora, nabo nyene zoza ndabarondera muri izo mpano zabo, tuganire mubone uburyo impano zabo bazikoresha mu bihugu muri bihugu vyo mu mahanga. Mu Burundi turafise abantu benshi bafise impano zitandukanye, abakomedian, abaririmbyi, abaki bose bafise impano zitandukanye, aba artiste mu buryo butandukanye. No ngaha abarundi bo muri diaspora nabo nyene barahari bafise impano zitandukanye, zoza ndabaronderera kugira muze murabona izo mpano zabo nkuko nabibemereye ko ndabereka ubuzima bw'abadiaspora. Mwe muzokwame mukwirikirana Imuhira Media, mwiyaboneshe muri benshi, mukurikirana ibiganiro vya Mme Jo. Nzoza ndabereka n'ubuzima bwanje bwa misi yose. Narakubwiye ko je nkora nk'ikirobo machine, vraiment ndiki machine nkuko Dramati yabivuze. Bijya ni c'est la réalité, niko abadiaspora babayeho. Hanyuma murambaza ati ni kubera iki nkunda kugira ibiganiro ndi mu muduga? Niwo mwanya mba ndonse. Ego ndi mu muduga cyane profita nkakora ibiganiro kuko ndi mu buzi bwa misi yose, birangora sho kugira ikiganiro ndi muhira, mba ndi busy kubera twarababwiye yuko byose tuvyikorera, yaba ubuzi bw'ububoyi cyangwa ubuzi bwo gufasha abana muri education, tuba tuko turavyikorera. Ico gihe rero sishobora kuronka akanya ko gukora
amamedia ntekanye. Nico gituma rero je profite quand je suis dans la rue, niho cavuga ati reka nze mbe ndashikiriza ibiganiro abantu babe barumva uburyo abadiaspora tubayeho. Ego mwe muzogume mudukurikirana gusa, mwe mudukurikirana. Our listener appreciation concert and barbecue is happening on June 20th. For more information, you can head to our website, cfweradio.ca. There's nothing more important than your health. Hari n'ibindi biganiro tuba turakorana na televiziyo yitwa Rimo TV. Hari ibiganiro tuba turakorana vyaho. Ego tuza turakorana n'uwo mujournaliste Jean Pierre aba Vancouver. Chaque vendredi turafise ibiganiro tuza turakorana nawe vya Rimo TV. Ego ico gihe sinzoba ndiko ndakorera muri Imuhira Media, nzoba ndiko nkorera muri Rimo TV. Tuza muramubona Mme Jo naho nyene ari mu ma emission amwe Jean Pierre yateguye kugira ndamufashe guteramisha ibiganiro vyiwe. Muzosubira kuza murambona amenyekanisha n'ibintu byinshi. Abadiaspora bafise imigambi myinshi, ndazi ko bazondondera kugira baze baramenyekanisha ivyabo. Naho nyene muzoza murambona nko mu ma emission ngaho kumenyekanisha ivyabo. Mwe muzokume mukurikira Mme Jo gusa, muzomenya byinshi ku badiaspora, muzomenya byinshi ku badiaspora. Ego muzomenya aya mahanga yacu, muzomenya ivyo tubayemo. Ego Series 7, the letter W, is worth $1,500. The full card bonanza is worth $25,000. And the consolation is worth $3,000. Try out our interactive Google map at radiobingo.ca/sellers and find the seller near you and be one of our winners. If you or a loved one isn't feeling well, hariho n'andi ma emission munazoza arakora kugira amakomanteri ku bihita i Burundi. Ego hari ibintu byinshi mpora mbona mu ngurukana bumenyi, mpora mbona by'abarundi. Na jewe nzoza ndagira ico nshikirije, nzoza ndagira amakomanteri tuzanagira amakomantere kuri ibyo ibirengana byose. Nukuri ndabemereye ko Imuhira Media nimwayikurikirana izobateramisha by'ukuri, izobateramisha kubera mwe muzomume mukurikirana Imuhira Media. Funniest comedians, Brad Williams on May 12th. How do you write your material? I don't. Here's how I write jokes. Step 1, be a dwarf. Step 2, wait. Tickets for these shows and more at rivercreeresort.com. River Cree Resort and Casino. Excitement? Bet on it. Do you like to solve problems and work with your hands? Have you considered a career as a heavy equipment technician? Women Building Futures offers a 4-week pre-apprenticeship program that will give you the required safety certifications and hands-on skills to begin a work placement with one of our employment partners. This program provides an opportunity for paid learning with additional financial supports for qualified participants. Applications are now open. Training begins in May. Apply today. Visit womenbuildingfutures.com. Heartland, 96.7 Lloyd Banster, 105.7 Valley View. Hemwe aninjiye kweli. Ni muri company igurisha imiduga, mbega iyi marke yitwa nde? Aniyonzi. Mbaze nk'abantu baza amamarke. Moi je suis pas du nombre y'abantu baza amamarke. Sorry. Open road, summer breeze, rear view full of things I just don't need. I could drive this road forever, I don't care where it leads, 'cause Imiduga, abantu bakunda imiduga kweli, bakunda icyuma.
hari icuma c'umuduga. Cyangwa bagurisha imiduga, ndabaryohereza ijisho mwe muraraba iyo miduga kweri. Ya, sinzi ko muyibona. Amamarke yayo ntumbaze amamarke, moi je ne suis pas fan w'amamarke y'imiduga. Je nguze umuduga mpfa kugura ikimodoka mbonye icyo ari cyo cyose, mpfa kubona gikwega amapine kikagenda. Ya. Hama rero murakoze cyane, yari juste introduction kugira mumenye Mme Jo, mumenye ibiganiro muzoza muraganira. Nuko rero tuzosubira, mugume mwiyandikisha muri benshi muri Imuhira Media, hama kugira muze muraronka ama notification y'ibiganiro. Bye bye.